bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca 13 umurongo wa 10 gushika kuri 17. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 13 umurongo wa 10 gushika ku murongo wa 17 handitswe ngo ku munsi w'isabato yigishiriza muri imwe mu masinagogi hari umugore yinjiwemo n'impwemu itera ubumuga yaramaze imyaka 18 ahetamye adashobora kunamuka na gatoya. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati nyina wanje urabohowe ubumuga bwawe. Amurambika ku ibiganza uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Ariko umukuru w'isinagogi yitonganiriza ivyuko Yesu akijije umuntu ku isabato abwira abantu ati hariho iminsi 6 kugwa kw'ibikorwa aba ariyo muza ko mukizwe, ariko hatari ku munsi w'isabato. Umwami Yesu aramwishura ati mwandyaryamu, mbega umuntu wese muri mwebwe ntazitura inka yiwe canke indogoba yiwe mu ruhongore ku isabato akayijana akayishora? None uyu ari umukobwa wa Aburahamu yaboshwe na Satani iyo myaka 18 yose, ntakwiye kubohorwa iyo ngoyi ku munsi w'isabato? Akivuga ivyo abamurwanya bose baramaramara, ishengero ryose rinezerwa ivyiza vy'agahebuza yakora vyose. Mukundwa uriko uradukurikira nabo muri kumwe, ndakwifurije kuronka ivyiza vy'agahebuza uhoraho agukoreye. Abigukorere binumisha abakugwanya, abigukorere uhimbaza Imana nk'uyu mukenyezi, abigukorere kuko uri umwana wa Aburahamu wahisemo kwizera ijambo ry'Imana, kandi ntabwo utararyizera wihane ukizwe. Imana iguhezagire ushikwe ko n'ibikorwa vyiza vy'agahebuza, unezerwe unezeranywe n'abawe, ivyakugwanya ivyakuza gutera imbere ivyagucinyiza binumishwe n'umwami wawe n'umukiza wawe, umwe agukunda umwe akwitayeko. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa.